Ndabaramukije inshuti n'abakunzi ba televiziyo Renaissance nonga ndabayikaze muri ano makuru turi ku munsi wa kane igenekezo rya 2021 mwaka wa 2021 hagizwe kandi na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Ihagarikwa ry'umupfakazi wa Thierry Kubwimana na karenganyo ntamvo nimwe yari gutuma Krista Kaneza ikora munda nkuko bivugwa n'umuryango wa Thierry Kubwimana muri ano makuru murakurikira intahe y'umwe mu bagize uwo muryango. Ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko biteye isoni kubona igipolisi cagiriza umuntu kikanamuhagarika atamatohoza banje kuba. Joe Biden aje yerekana ubudasa n'uwasubiriye Donald Trump akarorero uwo mudemokrate yarekuriye kwinjira muri Amerika abantu bava mu bihugu bigwiririyemwo abo mu idini ya Islam. Ikaze mwidonido yano makuru. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru higandagurwa ry'umuhisi Thierry Kubwimana ryoba ryatumwe nuko yari karagerageza gushengeza akagwi k'abasuma umwe mu muryango w'umuhisi aravyemeza mu gihe amakuru atandukanye avuga ko yoba yazize ibijanye n'akazi yakora mu byo gucukura no kudandaza ubutare canke ko yoba yazize imvo za politique. Twebwe uko tubizi uko nabo twari twikeka muri make hari abasuma baje kwiba Thierry Kubwimana hanyuma Thierry aca agerageza gufata abasuma abatwara muri police abatwaye muri police arabarungikira convocation baritaba hanyuma umu OPG aramurungikira aramutelefona aramusigira message aramubwira ati shebuja wa siniho ko yitwa Ferdinand umuntu ni ujya bavuga barondera aravuga ati shebuja yatanze kosi ya 300,000 ati tugiye tumurekure bari bamufashe uwo shebuja mwaramumenye uwo shebuja ariho amazina ya yurumva si amazina ya yiwe mushatse twayatanga mugabo c'est pas le but no musi aravuga ati shebuja yatanze amahera 300,000 tugiye tumurekure hanyuma uko byagenze Thierry cyo gihe yari yavyaye ntiyashoye kubikurikirana mugabo uwo muntu izina ryiwe rirakunda kungora nuje bariko bararondera yitwa Ferdinand umenga ni Ferdinand bacha baramurekura bamurekuye Thierry aje kuvyara haheze iminsi aca asubirayo kuja muri police gukurikirana urubanza rwiwe asubira gusaba ko barungikira convocation Ferdinand muri ico gihe uwo muntu izina ryiwe rirangora muri ico gihe donc mu nyuma tuja twumva ngo Thierry ngo bamwishe hanyuma uko byagenze kubera Thierry yarakiri muto yari mu jeune baje kumwica bamusanga mu buriri hanyuma ugereje kugira reconstitution des faits Thierry yagereje kwigwanira uwo wamwishe yahataye telefone hanyuma hataye telefone mu nyuma barayitoye barayiha police yaratoye ama image y'uwo muntu mu nyuma kandi abo bantu bamwishe bagiye batwaye telefone ya Thierry bagenda batwaye n'ibirato hanyuma mu nyuma iyo telefone ya Thierry yaratowe donc telefone yamwishe police yarayitoye na telefone ya Thierry yaratowe donc yatugejeje kuraba foto y'uwataye telefone yo dusanga ari muri bajya bafashe rero urumva ibikurikira ntaco twobivuga ko nibisiga ni enquête ya police. Ariko rero ihagarikwa ry'umukenyezi w'umuhisi Thierry rirateye amakenga umuryango kuko avuga ko Krista Kaneza hataruharana rumwe afise mu rugo bwicanyi bwamutwaye umugabo ariho bacubakana ikindi bafatira ko nuko bemeza ko imiryango yabo ifitaniye imigenderanire myiza bakiyamiriza ibyagirizwa uwo mukenyezi umuryango wa Thierry Kubwimana uriyamiriza kandi ibyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi asa nk'ubucira urubanza bafashwe kandi amatohoza kibandanya. Ni uko cumi timbugita mu gikomere turi mu mabaro ujya mu mwana aracari muto cyane ari mu mabaro ntangere yawuze umugabo afise uruhinda aheruka kuvyara yaheruka kugira mariage nta minsi yari iheze bari bakiri muri zabuki singene bazita ego urumva bari bakiri mu rukundo rwa rundi abantu bakiri bato urumva ni nagashinyaguro ntituzi impamvu kariko ni ibintu biteye agahinda urumva turi mu mabaro mugabo tuteza kubaho yego ico dukora nuko tugerageza kumufata mu mugongo kugira amenye ko turi nyuma yiwe. None mwebwe nimwoba mwibaza yuko police ivyo yobiri kirakora hari kuri mwoba mwibaza kubona ubujya mukenyezi bariko baramugira ko matohoza
nta kuri na kumwe kurimwo. Nagerageje gukurikira barayindukiye interview y'userukira polisi ivyo avuga kimwe, reka ico nororeva muri kimwe avuga ujya umuvugizi wa polisi aravuga yuko ngo ujya mu mfakazi wa Thierry yoba yatwaye abo bicanyi. Ujya mu mfakazi wa Thierry niyo gitangura universite n'umwana ntiyarazi gutwara imodoka. Ubu aho bapfiriye hariho umuvukanyi umwe ariko aramwigisha imodoka. None yamutwaye ku mutwe ko atari gutwara imodoka, ko ngo yadeprashije abantu batwara mu irohera babibicanyi ngo atwara n'ibintu yabitwaye ku mutwe. Nta modoka azi gutwara, nta yarazi gutwara, ubu ariko arayiga. Uvunitse ashamya gucumbagira, nta urumva kugira azotwara umwana ku ishuri. Nta kuri kurimwo, mu Ifaransa bavuga yuko umuntu kugira yica umuntu aba afite mobile. Nta mobile ni igituma. Nta mobile yari ihari, bari mu rukundo bajya abana n'abantu bikundaniye. Twari twumvikana twese umuryango wiwe, sinobivuga byari ibintu nyene abantu bafatanye mu nda cyane gose. Kandi kugira ngo uje kwicisha umuntu nuko wari uri umuntu bikovongo uziranye n'abicanyi ufise amafaranga na ujya mwana ya dependa kuri umugabo wiwe n'umunyeshuri umugabo we niwe yamurihira n'amashuri yamwica pour quelle intérêt. Mubivuga ko iki amajambo umuvugizi wa polisi yakoresheje nkuko umenga amatoza yaraheze icyaha cyaramaze kuja ku mukenyezi wa Thierry. Twebwe urumva twarumiwe ntaco tworonka tubivuga ko kuko urumva twiyumvira mu gihe mu bisanzwe uko bimeze n'abantu bafashwe mu gihe sentare itaraca urubanza ntibavuga ko bagira ibicaha, bavuga yuko baronderwa kwicaha. Nta muntu yipermeta kuvuga yuko abantu bagiriwe n'icaha intahita bakwita mu gahanga. Rero urumva ntituzi uko byo babyifashe, mugabo twatangaye mu bandi nta kuntu bo bakwita ntaye mu gahanga batara sentare itaraca urubanza. Ishirahamwe Rukristo rigwanye hohoterwa rya kiremwa muntu ririyamiriza inyifato y'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi Maître Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata c'amategeko mu ishami ya Kat Burundi amenyesha ko ubwo bushikiranganje buhuvya amatohoza mu gihe ataranatangura. Turiyamiriza inyifato y'abapolisi aho umuvugizi w'igipolisi yama kenshi asimbira ku maradiyo hamagara abamenyesha makuru akagirisha ikiganiro avuga ku madosiye asanzwe ariko arakorwa mu gipolisi. Cyane cyane rero muri ico gihe ugasanga arifatiye abo bantu, ugasanga bagize nk'aho umengana abantu bakabafata nk'abantu bamenga baciriwe urubanza. Rero nivyo twiyamirije mu itangazo twasohoye aho tuvuga yuko ivyo biba biteye kubiri n'agateka k'abantu bagirizwa ibyaha kuko baba bafatwa nk'abera gushikaho urubanza ntabanduka mu masentare. Ivyo rero tukavuga duti ibyo bintu kenshi byama biriko biraba, mugabo aho tubivugiye nuko tubonye mu bya vuba ku bantu bafashwe uburambi bakagenza uko nyene. Hanyuma no kuri iyo dosiye rero y'uwo bwicanyi bwakorewe witwa Thierry Kubwimana nabwo nyene umuvugizi w'igipolisi nawe nyene akifata uko nyene. Twari rero tuvuga tuti iyo nyifato y'umuvugizi w'igipolisi iteye kubiri n'amategeko, tukavuga amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka ka zina muntu, tukavuga ibwirizwa nshingiro, tukavuga eka mbere n'igitabo kigenga amatohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha. Turazi neza yuko igitabo kijanye n'iburanishwa ry'imanza z'itozwa ry'imanza z'ibyaha mu bisanzwe polisi ajejwe gukora bene ayo madosiye bita polisi judiciaire. Umuntu agerageza kwegeranya ibyemezo, ni ukuvuga cerekana ko abantu bakoze icyaha, hanyuma akaba n'abafata hanyuma akabarungikira ubutungane kuvuga umushikirizamanza kugira ngo bari bazobashikana imbere ya sentare. Twebwe rero turiko turaraba muri Kat Burundi turabona ko bene ayo matohoza usanga akorwa gihutihuti gutyo, bagahamagara abacamanza gutyo, usanga ari amatohoza akorwa mu gihe hariho umuntu wo mu rwego rwa leta canke igipolisi, abantu baba bari inyuma y'iyo dosiye badashaka ko hari ukuri kumbure koja habona, ariho baca
ariho haca hamagagwa abantu bakabashira imbere y'abamenyesha makuru bagatangura kuvuga ibiri muri dossier mwidonido kandi mu bisanzwe ivyo bintu vyatezwa kuba mwibanga. Maître Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata c'amategeko muri ACAT Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bakiri bato arabandanya mu Burundi harimo gufatwa ku nguvu no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo tubisanga mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme waranira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS. Immaculée Hunja arongoye uwo muhari aributsa ko ukudahana kwiganje mu Burundi ariko gutuma habagirizwa ivyo vyaha badakurikiranwa no mu gihe baba bazi. Mu cegeranyo duheruka gusohora cerekeye ivyaha n'amabi yakorewe abakenyezi n'abigeme mu Burundi mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'2020. Muri ico cegeranyo icambere duherako tuributsa ko igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise amategeko akinga akongera gahana ivyaha n'ayo mabi twama dushira habona buri kwezi. Akarorero dutanga ni itegeko ryo mu mwaka wa 2016 rikinga rigakingira rikongera rigahana amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Hariho kandi itegeko ryo mu 2014 rikinga rigahana urudandazwa rw'abantu ryongera rikingira abakorewe ico caha. Muri ico cegerano hagarukamwo hanini ivyaha vyo gufata ku nguvu abakenyezi n'abana b'abakobwa bakiri bato, gufunga abakenyezi hatisunzwe amategeko, aho twerekana icyashikiye umukenyezi yafunzwe kubera yariko araharanira uburenganzira bwiwe bwo gukingira itunga ry'umuryango wiwe. Harimwo kandi n'icyaha cerekeye urudandazwa rwateguwe rw'abigeme n'abakenyezi bashika 101 mu ntumbero yo kubarungika mu bihugu vy'Abarabu, aho bashitseyo bafatwa nk'abaja bakongera bagakorerwa ivyaha gahomerabunwa. Akaba rero ari ubwa mbere tubonye igitigiri nk'icyo gishigwa habona n'ubutegetsi, ariko abarundi bose bagiye barabikurikirana batamenye ivyakurikiye ku matohoza ku babikoze. Ikindi tuvugamwo muri ico cegeranyo nuko imvo nyamukuru ituma ivyo vyaha bibandanya gukorerwa abakenyezi n'abigeme ari ukudahana ababikoze, aho ababikorewe kenshi batubahirizwa mu burenganzira bwabo, aho kenshi dusanga ababikorewe aribo batotezwa gusumba ababikoze. Aha rero turangiza dusaba dushimitse ko leta yokwama ishira mu ngiro ku rugero rumwe amategeko y'igihugu mu guhana cyane cyane abakora ivyo vyaha n'amabi yerekeye abarundikazi. Gutyo niho hazoba ubutungane kuri bose eka n'amahoro duharanira mu Burundi. Maître Immaculée Hunja yaganiriye na mugenzi wacu Winnie Nkurunziza. Hari icubuka kibi mu bijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Buganda na leta zunze ubumwe za Amerika. Imbarutso yabaye urugendo rwa Natalie Brown aserukira Amerika mu Buganda ku rugo gutavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Changulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine. Abasirikare bugarije urwo rugo baramwankiye kwinjira bamutegeka gusubira inyuma. Leta y'u Buganda ikaba yagirije uwaserukira Amerika kuba tifuriza neza igihugu c'u Buganda. Iyi nkuru na Thierry Bigirindavyi. Kuri uwa kabiri igenekerezo ya 18/0 niho Natalie Brown aserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Buganda yaje kuramutsa Bobi Wine asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yanahiganiwe intebe y'umukuru w'igihugu mu matora yo kwa 14/0. Ashitse kuri urwo rugo abasirikare basanzwe barukikije kuva ku munsi w'amatora baciye bamuhagarika baramubuza kwinjira bamutegeka no gusubira inyuma. Urwo rugendo rwafashwe nk'agasomborotso na leta y'u Buganda ibicishije ku muvugizi wayo Ofono Opondo yamenyesheje ko waserukira Amerika mu Buganda ataneza yifuriza ico gihugu, kandi leta zunze ubumwe za Amerika atajo zifise zigisha Ubuganda mu vya demokrasi ngo nabujya n'amatora yiwabo yaranzwe mu injyane n'ubusuma nkuko vyashikirijwe n'uwahora arongoye ico gihugu Donald Trump. Natalie Brown nabicishije ku rubuga rwa Facebook yamenyesheje ko yaragiye kwirabira uko amagara n'umutekano vya Bobi Wine vyifashe, kuko yari yamenyesheje ko imisi hafi 5 amaze afungiwe mu nzu icamaso
abasirikare bugarije urugo rwiwe atanakironka n'ico afungura. Natalie Brown aserukira Amerika mu Buganda akaba atigeze ajya umunwa kuva igihe c'amatora. Yaraneguye inyifato y'abategetsi ba Uganda batoteje abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba yananeguye no kubona Bobi Wine afungwa mu nzi c'amaso. Ariko leta yoyo imenyesha ko urugo rwa Bobi Wine rwugajwe n'abasirikare ku mvu z'umutekano wiwe. Joe Biden yaraye yimitswe mu mabanga y'umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika. Agishikirizwa ayo mabanga yaciye yerekana ubudasa hagati yawe n'uwasubiriye Donald Trump. Biden yaciye aho nyene ashira igikumu ku ngingo 17 nka zose zikaba zivuguruza ivyo Trump yari yashinze. Intumbero y'izo ngingo ikaba ari yo gusubira kunga abanyamerika. Frank Kaze Mwijambo yashikirije, Joe Biden yamenyesheje ko azoshira imbere gusubira kunywanyisha abanyamerika. Akaba yavuze ko azotwarira abanyamerika bose. Nta na rimwe yigeze acisha mu kanwa uwo yasubiriye, ariko yashikirije ko ugushika kwiwe muri ayo mabanga ari intsinzi ya demokarasi. Amenyesha ko azokora ibishoboka kugira agwanye ububeshi. Joe Biden akaba atatevye kuvuguruza Donald Trump, kuko mu mwanya muto gusa inyuma y'ibirori yaciye atera ibikumu ku ngingo 17 uretse izira abanyamerika, zimwe zikerekana intumbero yo kunywanyisha leta zunze ubumwe za Amerika n'amakungu. Muri izo ngingo rero zafashwe na Biden hari ukwambara agatambara gakingira COVID-19 mu nyubako za leta, mu ngendo hagati y'amareta be no ku bakozi bose ba leta. Ivyo bikerekana ugushaka gutuza ico kiza kimaze kwica abantu barenga 400 muri ico gihugu. Biden yanafuse itegeko ryabuza abantu baturuka mu bihugu bibamo cane abisilamu. Iyi ikaba yari mu ngingo za mbere zari zafashwe na Donald Trump, ikaba yari yatewe ivyatsi n'abatari bake. Hama inyuma yaho amenyesheje ko leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gusubira mu masezerano y'Ipari kubijanye no gukingira ibirere, yaciye yakuraho amategeko ya Trump yatanga uburenganzira bwo gucukura igitoro mu bibanza bikingiwe. Kubijanye n'uruja n'uruza muri ico gihugu, yatanze integuro y'itegeko izokwigwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu bivugwa muri iryo tegeko hakaba harimo guha ubwenegihugu abantu bamaze imyaka baba muri Amerika atabibaranga bafise. Iyi mikwa rya Joe Biden n'icegera ciwe Kamala Harris ryabaye mu buryo budasanzwe. Abanyamerika barikurikiranye kungurukana bumenyi. Mu kibanza bita National Mall hagana ku nyubakwa Capitol hari hatewe amadarapo ibihumbi n'ibihumbi. Mu batumire biteka hari abahoze barongeye ico gihugu: Barack Obama, George Bush na Bill Clinton. Donald Trump we ntiyarorereye ivyo birori nkuko yari yabitangaje. Akaba yari yasezeye ava muri Maison Blanche imbere y'uko ivyo birori bitangura, aherekeje n'umufasoni wiwe Melania Trump. Arakoze Frank Kaze. Mu gusozera no makuru naho ngo umuzo wa Joe Biden uratanga icizere mu bijanye n'imigenderanire ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Afrika. Ivyo bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse akurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Arongera akamenyesha ko baba impunzi z'abarundi canke abasaba ubuhungiro muri ico gihugu bashobora koroherwa bitumwe n'imigambi ya politike mishasha y'uwo mukuru w'igihugu. Joe Biden wewe rero nibaza yuko afise ishusho nziza kuri Afrika no ku banyafrika, na cyane no kubirabure, kuko turabizi ibyimviro byiwe kuvyerekeye iby'ubwoko nta vangura ririmo. Niba yavangura mbere ntawe yaremeye no gukorana na President Barack Obama ngo amubere icegera ciwe. Nibaza rero yuko azohava akagarukana imigenderanire myiza na Afrika, amaproje imigambi yari hasanzwe igasubira ikaboneka. Ndavuga nk'umugambi witwa Power Africa, umugambi wo guha umuyaga nkuba ibihugu vya Afrika nka vyose, akagerageza. Hari ikigega Barack Obama yari yarashizeho, hari undi mugambi werekeye guteza imbere ubutwari bw'abanyafrika bakiri bato, Young Leader African. Ivyo byose arashobora kubigarukana, arashobora kugarukana ibintu byo gufasha gukemura ibibazo vya politike n'umutekano. Hariho rero n'ibindi vyerekeye ivy'impunzi n'ivy'abimukira bagenda hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, ugasanga barabima amaviza, barabirukana no kubirukana.
ni byinshi urabona rero urya afise politike yindi yo kuvuga yuko abimukira impunzi bashobora kubarabira bakabatunganiriza bakaba muri ivyo bihugu aho rero Afrika irashobora kuvyungukiramwo n'abarundi turimwe kuko urabona abarundi benshi n'impunzi ariho n'abagomba kuva mu Burundi kubera mu Burundi hasigaye hari umutekano muke ubuzima bubi cyane Uburundi rero bwo vyungukiramwo ico novuga gikomeye kindi nuko perezida Biden yemeye kuzokoresha inama mpuzamakungu vuba mbere muri Amerika nimba numvise neza ijanye n'ivyerekeye indwara rusange gataka kazina muntu hamwe no gukingira ikirere tubamwo environnement. Emmanuel Nkengurutse yaganira na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwese mwayakurikiye n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya naho butaha.